Mu Burundi nova ko ibikorwa nyamukuru bimaze gukorwa sibike na cane cane hariho igikorwa co guhimiriza abantu kuvyo gufungura neza bihereye kuvyo kurya kama dusanzwe dufise kuko igihugu c'u Burundi gisanzwe cifitiye imfungurwa zitari nke ariko kenshi na kenshi ugasanga abantu ntibazifungura nkuko bategeza kuzifungura. Rero hari igikorwa nyamukuru gikorwa co kwigisha abantu gufungura neza, co kwigisha abantu gufungura bahereye kuvyo nyene bonyene biyimburira ivyo nyene ibirimwa ngahi iwacu. Rero ico ni igikorwa ca mbere. Ikindi naco hari igikorwa gikomeye co kwerekana ingene bokoresha nk'igihe ngene bokoresha cane umwavu canke ifumbire, ingene bokingira isi, ingene abantu bokingira ibidukikije. Ivyo ni ibikorwa bitandukanye bimaze gukorwa. Rero ikindi gikorwa novuga kimaze gukorwa nk'ico kugira kwigisha abazigisha abandi, nko kwigisha ugasanga turafise aba master amaze gusohoka, aba doctora, abazigisha abandi turamaze kugira ama formation ku baganga cyane cyane kugira ngo bo baba bari novuga bari hariya mu banyagihugu bashobore kubigisha bariko barabavura. Ico ni ikindi gikorwa novuga kimaze gukorwa. Iyi nama ni nama ihambaye cyane kuko ni inama itwereka aho tugeze, kuko hariho vyinshi vyakozwe mugo hariho n'ibindi vyinshi bitarakorwa. Akamaro k'inama rero no kugira ngo dukebure kuko turi kaminuza mpanuzi, dukebure duhanure twerekane ibimaze gukorwa, twerekane ivyo tubona aho bigeze, ingene nimba ari ibintu bitameze neza tukavyerekana, hama kugira ngo bamwe bajejwe gufata ingingo nabo babifatireko kugira ngo igihugu gitunganywe neza.